numva ndyoheye cyane rwose kuri ibi bamfashije bakampa. Numva nezereye cyane, ndashimiye padiri mukuru, ndashimiye n'umuririmbyi Reine Gaga ashoboye kuduha ibikoresho. Imana imuhezagire, imwongere imigisha. Aba ni bamwe mu banyeshure amajana 200 biga ku mashure atandukanye muri zone Kinama muri komine Ntangwa mu gisagara ca Bujumbura, aho bakengurukira umuririmbyi Belize Gafurero azwi ku izina rya La Reine Gaga, asanzwe aba mu gihugu ca Swede. Yarahejeje kubaronsa ibikoresho by'ishure bigizwe hanini n'amakaye bazokoresha mu mwaka w'ishure bucutangura. Ico gikorwa kikaba cabereye mu nyubako za Paroisse Kinama, aho umuririmbyi kazi La Reine Gaga yamenyesheje icatumye akora igikorwa nk'ico. Igikorwa ciza cyo kuronsa abana amakaye bagera ku majana 2 ni igikorwa twise inzira y'isomero ku mwana. Ico naco ni igikorwa nakuye mu ndirimbo nise umwana, mu ntumbero yo gushigikira igihugu n'iterambere, ndabicisha mu bikorwa mbabwenge. Rero iki gikorwa cavuye mu ndirimbo nise umwana nagaragaje. Je naravuze ku buryo bw'iwanje nshoboye gushigikira abana amajana 2, ariko abana kuri ari benshi bakeneye ubufasha, ndashaka gushigikirwa. Nico gituma nace nsaba leta inshigikire amashiramwe atandukanye n'abantu basanzwe kugira ngo ico gitigiri ciyongere. Rero kubera uburyo bw'iwanje bwari bushoboye amajana 2, nibo natoye hano kuri Paroisse. Rero muri kazoza bivanye n'uburyo tuzoba dufise, tuzoza turashigikira abana muri ibi by'ishuri n'abandi bana kandi aho bakeneye ubufasha, nimba ari kwa muganga n'iki. Abavyeyi b'abanyeshure baronkejwe ibikoresho bakengurutse bakamwipfuriza imigisha. Uyu numwe muri bo. Nukuri Imana irabikoze. Hariho abana bamwe bigira ku dupapuro, mugabo urabona yuko Imana uno munsi bidukoreye igaca kuri mwebwe. Imana yabakoreyemwo mukaza hani iwacu mukaturonsa utwo dukaye tw'abana bacu, natwe ico tugiye gukora tuzobabwira badufate neza kugira umwaka uhere badasubiye kwigira kuri utwo dupapuro, kandi bagende bivuga amazina bati twarahuye na mushiki wacu, twarahuye na mwene wacu, niwe yatugiriye neza, niwe yaduhaye utudukaye. Nukuri turashimye natwe abavyeyi, mugira ivyo mutanga n'ivyo musigarana. Patiri mukuru wa Paroisse Kinama Jean Martin Zirubusa arashimira La Reine Gaga ku mutima w'urukundo yagaragaje, agasaba n'abandi kumwigana kuko abana bakeneye ibikoresho by'ishure bahari n'ahandi atari mu Kinama. Umuryango wa Paroisse Kinama uri mu kanyamuneza ntangere. Abaronse bariko barashima, abatashikiriwe nabo nyene barashima kuko mubanyi aronse nawe burya uburonse, kandi bari n'umwizero yuko Imana yerekeje La Reine Gaga hano, yuko no mu mwaka uzazosubira kumuyobora agashobora kunganira abo bari basigaye. Mbere siwe wenyene ahamagariwe kubafasha, nuko n'abandi bashaka ko abana biga bagatera imbere nabo nyene batewa ko kamo. Akamo rero nteye nuko abana bo mu Burundi bo kwiga, abadafise uburyo, abantu baronkejwe ubwo buryo n'Imana bagaheza bakabafasha. La Reine Gaga asaba abanyeshure bahawe ivyo bikoresho gutsimbataza umutima w'urukundo no kwiga badasamara. Kubwiwe ati gufasha ugwaruka kugira ruronke ubumenyi biterera muri yambona kazoza 2040, aho igihugu kizoba cifashe mu 2060 naho kikaba igihugu giteye imbere gifise ugwaruka ruciye ubwenge kandi rw'inkerebutsi.